Mr. J, you are welcome in the house. Thank you so much. This is Go with J here. Okay. J. Igihe kingana iki utaheruka i Burundi? Haraciye nk'umwaka ndibaza. Umwaka canke hafi umwaka, yeah. Kandi inyuma yaho uvirenga i Burundi wacu urajya kuzunguruka hariya mu banyaziya. Ico gihe nagiye Malaysia, ngenda Indonesia, ngenda Philippines. Candagaruka. Ariko hanyuma naho nyene sinabihebeye aho, narongenda za Uganda, Rwanda, ngenda Tanzania, ngenda Malawi, ngenda Mozambique, Zimbabwe, candagaruka. Yeah. Umujene w'umurundi wa mbere atembera ni Mr. J. Wagiye utambaye impeta, wagarutse utambaye impeta. Jakaza n'umugore. Nako ufise amafaranga, donc amafaranga afise bikomo gusa. Amafaranga uri nayo kubera ko utembera isi. Ya gutembera isi nibisaba amahera menshi cyane, you know. Nibisaba amafaranga. Okay, ntabwo nkenye, ntabwo ntunze, mugabo urabitaho. Ndi katikati. Aha. Yeah. Okay, bagenzi, uyu ni undi mujama wiwe akaba n'umujama wanje bose n'aba friends banje. Nawe numu YouTuber ni Mr. Marius Traveler. Mr. Marius. Upo? Nipo. Abantu baba traveler benshi bakunze kuvuga icongereza. Hari igihe abantu benshi baje bibaza ati ese ujye n'abarundi kirundi baracumva uracumva kirundi ndacumva cyane ya no buca ya no buca cyane ushaka inka jyama nkazo ya bisaba rero yuko kugira ngo uronke izo nka ukora ivyo zigusavye byose ivyo utegezwa kuzifasha. Okay, kuri channel yawe ugize iminsi uri kora traveling utwereka ibintu byinshi byo ngahe Burundi kubera iki ngingo kubera iki kandi cyo bitamo kuvuga mu cyongereza. Ya murakoze cyane. Ubwa mbere na mbere channel yanje twa Marius Traveler igituma mvuga mu cyongereza kandi igituma nerekana ivyo Burundi cyambere turazi neza yuko Uburundi mu mahanga mu makungu burafise ishusho mbi abantu benshi barabuzi nyene karu donc kushusho mbi. Rero nanje nahisemwo cyambere na mbere gutangura traveling mpere ngaha iwacu i Burundi cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura kugira ngo nereke isi Burundi bumwe batazi bumwe batigera berekwa ku marezo sociaux ariko ubu nanje nivyo ndiko ndakora. Okay, uko biri kose nivyo Burundi uvuze ati ntibuzwi neza cyane kumbure hari byinshi byiza ngaha bitazwi kuki no twitamo kwerekana byiza gusa kandi ntugira ngo hari nyambo iburagahonze. Ego nivyo icyambere nta nyambo iburagahonze ngo ibidahizwe ariko twese turazi abazi Burundi abataragera ngaha mu Burundi canke abatazi Burundi bahora babona buciye ku marezo sociaux. Murazi n'ubuherukare abazungu baje ngaha mu Burundi barakora video donc bo berekana ahantu habi ntiberekana heza berekana ahantu habi. Rero muri make ushaka kubinguvu z'ivyiza icyambere na mbere je shaka kwerekana heza bwa mbere kuko habi barahazi shaka kuzana donc shaka kugira opposite yabijya bariko barerekana. Cyambere na mbere benshi bazi Burundi yuko ari bubi hako nanje shaka kwerekana yuko Burundi ari bwiza. Rumva rero ikindi kibazo mwavuze ati gituma dukora icyongereza cyambere na mbere dufise audience niniya cyane izizi bwa mbere n'abantu zivuga ururimi rw'icyongereza hakaba harimo nyene n'abarundi badukurikirana benshi bari muri ivyo bihugu bivuga icyongereza ariko abarundi usanga baheruka ngaha i Burundi kera batazi Bujumbura bakama bazi za nkuru nyene yuko i Burundi hameze nabi cyane hasa nabi ariko ubu nawe nivyo bibonera mu mabarabara isuku amabarabara ari clean. Rero nk'ivyonye nta munyamahanga azozavuga ati Burundi bumeze neza amabarabara ni sawa hameze neza. Nta munyamahanga azoza kwereka ati
quartier ni imeze kunuku ariko murabona ama video tukena dukora turaca mu makartier tukerekana ubwiza bwayo tukagira ico tuyavuze ko arera abantu benshi baba bashaka mizanjuru canke up to date yo kumenya Uburundi uko bumeze cyane ama quartier amwe. Thank you so much. Ni Marius Traveler abantu murashobora kuja ko kuri iyo chaîne mukamu visita ni byiza cyane. Uyu mukambwe rero uyu n'umukambwe ndamwita umukambwe je ubwa mbere kubera ki usanga kenshi na kenshi ukuboko kwa ukunda kwambara ibikomo canke mu kirundi ko vyita ububangiri by'ibihugu byinshi. Biranagabanuka kenshi kubera iyo ndi nko mu ngendo nkunze kugenda nambaye vyinshi muhagenda nambaye nko mu byo mu bihugu maze gutemberamo ibindi nkavyambara nka souvenirs bana ndashobora kugura nk'ubu nka bangiri icoye ko nk'u Burundi ibindi bihugu byose bya East Africa atan traveling so ndabizi neza yuko mpaye mfata ingendo nk'ubu ngiye muri Asia abantu benshi iyo duhuye umuntu akagukorera iciza maybe nk'umuntu akagutwara kunzi wiwe ukabaho nk'imisi so usanga tacho muriha maybe ugasanga yabikunze so amaze gukundura mubwira ati ni wicaguremwo kamwe ngaha yeah gacumuhereza gaca yambara ntazopfa kwibagiye kubera bino bintu ntibishobora guhera ku kuboko ningo yeah so nico gituma ibindi navyo ni keshi na keshi ngiye nko mu gihugu kanaka nkagura ikintu gishobora nzohora ndaba nkibukira ko nk'ahantu kanaka canke abantu bakangurira bakampa pia yeah nico gituma ndakuvyamba kandi burya Uburundi burya uko biri kose mu bihugu vya mbere ufise kara nziza uravye iyo kara iyo national kara uko biri kose ni nziza pe yeah ni nziza iboneka neza obvious yeah iboneka neza mbega kandi we iconye kiriko ibihugu vya East Africa byose yeah akaliko East Africa Kenya Uganda Tanzania Rwanda Uganda Congo yeah na South Sudan irimwo ngi yeah okay uno munsi abari mu Burundi bitegeke kuri Jay byinshi mu byo mu Burundi ikindi naco keshi na keshi tugira kuri commentaire z'abantu ari ukuntu umuntu ashobora kuvuga ati guys reka mvuge kuno beshi muri mwe guys ntimuhagarare kugutukana like cyangwa gukomanta nabi ukubera hari byinshi umuntu ashobora gukora iyo mu bimusabye urumva ubu hari ukuntu ushaka nk'ikintu kanaka hari igihe ntabwo nzi ibintu byose mu Burundi bazurazi ko atariho mbana cyane urabizi so hari byinshi urinze unyibutsa cyangwa ukambwira ati yo nka Minister of Tourism ahantu kanaka urabona nk'ubu mvuye Mise Viva urumva hari ibintu nk'ivyo ushobora kuvuga nturavuga ku kiyaga Tanganyika genda uvuge ku kiyaga Tanganyika hari hotel kanaka nziza bashitsi baje bashobora gutemberamo maybe wogenda ukahafotora cyangwa akora video bimwe mu Burundi ndi ready like gukora ibintu kanaka mbese ntanarishwe like kubera ibintu by'igihugu kandi ndashobora kugenda nkerekana gatoyi cyangwa nkakora about something urumva nkagerageza at least umuntu aje nko mu Burundi kugira ngo ntashobore kuzozimira ashitse urumva akaronka nk'ibintu akora labda hariho n'andi hantu zihiratiro ntazi so nkomantira mbwira mugabo uramaze kujya ahantu kanaka uramaze kujya mu Rumonga hanaka na hanaka genda urabe hari ikintu kibereye urashobora kwereka abafana bakaryoherwa yeah uno munsi uri ngahi Burundi uri kurazunguruka kumbure uhakora ama video meza yo kumenyekanisha igihugu ariko uno munsi nibaza ko abarundi benshi batacimvira kuri umunyamahanga kuko waravuze ko umurundi n'ururimi rw'ikirundi ruvuga yirukura mwibarabara urahura n'abantu ukumva ari abakumenye bro beshi cyane like n'ubu nyene ndinze ngenda ngaho hasi natambuka kugera hajya kuri maybe ku barabara riduga nkuko uzawumva ndakuzi we nakumenye go with Jay ndakuzi man birandyohera cyane by the way ibyo nibyo bintu nakunda cyane uko biri kose wowe usanzwe uri mu YouTube bangira no gusumba izindi mbuga zose genda umbwira akajamba abarundi
YouTube n'urubuga bakoresha rugafasha abajene batari bake kuva mu bukene. Yeah, of course YouTube ni nziza cyane. YouTube niyo yampinduriye ubuzima. Mfise vyinshi maze gukura muri YouTube ntiriwe ndasigura, ariko ni vyinshi ku bantu bari hafi yanje canke bamaze kubona gukurikirana hafi cyane y'ivyanje, ukubera ivyanje byose biri ku mutandao. Ibitari ku mutandao ni bikeyi navyo ni yaryama Syria ngiranga komeye cyane. Eko ucumengo ntugira ibanga none. Atabanga afite guko je ndize nkunda n'umukobwa ndavyerekana. Yeah, ntabwo like kira kintu na nkoze ubugeni nabyerekana. Vyaye nabyerekana like nta banga afite. Cyangwa ni kujya kuntu mwebwe ngira ibyo mugira ari lifestyle bira. Lifestyle kandi niyo siguro like lifestyle yawe ubuzima bwawe bwa misi yose bushobora kukwinjiriza amahera. Kujya uvyuka uku ivyo ukora mu rugo ibiki bishobora kukwinjiriza. Yeah, kukubera nko ku rugero ndiko mbyuse mu gatondo nkatora isafuriya nkatangura guteka ibiki nka posting nkabirorera n'amahera obvious mba ninjije. Okay, mbyutse nkagenda gutekera indya mama kugira ngo ajye mba ninjiza amahera kandi meza atari babi. Okay, nk'ubu mvuze ngira nje mu isoko kugura utuntu ni video aho cyaninjiza amahera naho. So like lifestyle ishobora kuba amahera. Ubu nshobora kuvuga ntwaye umukobwa out, ya turasohotse n'umukobwa maybe kwa mfano maybe twakundanye cyangwa ikintu nk'icyo tumaze gushika out nkagenda ndakora video bla 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 bijya biganiro byacu everything hajya duhejeje maybe goodbye whatever mba ninjije amahera sumba maybe ayo twanyoye cyangwa twariye. So yeah, urumva ndanunguka ko. So ni like lifestyle ushobora kuyihindura mu buzima mu akazi kawe. Ariko mwebwe ngira mu byoroha kubera ko mudafite audience z'abarundi canke z'abumva ikirundi. Birakunda ko umuntu yogira lifestyle ku rurimi rw'ikirundi. Yeah, byokunda ariko ni mpaka wozi zina ryawe. Ngira ngo abo barundi bakukurikirana bagukunde nk'uguru umurundi kandi bakwiteho. So icyo ukeneye no gukora ikindi kintu gitandukanye n'ivyo bya lifestyle. Umaze ukora icyo kindi kintu abantu bazogukundira. Dufate kwa mfano, reka ndabwira umufano. Hari abantu nzi dufate okay, dufise nk'umuntu nka Satubi kwa mfano Satubi n'umusani w'umuziki ngaha mu Burundi. Acha hindura ryo rubuga rwiwe azarakora video zo kwerekana lifestyle. Abantu bazomurorera kubera baza bamuzi baramukunda. Hari abantu bamukunda uko nyene ari babonye ifoto yiwe bayikunda ukwiri. So atangwe lifestyle abantu bazokurikira. Yeah, ikintu ukeneye gukora lifestyle nziza utangura ikintu gishobora kwimpressing abantu bagukundira icyo. Hama bamaze kugukundira icyo hari igihe hazogera igihe nawe ukorora gusa ugize ukoze video hagira gusa abantu barorera mpaka igahera. Yeah, kandi nawe uvuze navyutse nkorora abantu bakunda uko nyene. Abantu rindi babwira nagize ikibazo barorera uko nyene ndaryohewe ndarose ibintu kanaka uko nyene bacha baguma barorera kandi cya winjiza uko nyene. Yeah. Okay, asante sana. Muze gukurikirana ikiganiro kuri Agaciro Media, niho tuzakugira ikiganiro kiri professional. Je abidukudi bivyo nivyo uraza kudukundira ko tugira ikiganiro kiri professionnel sur Agaciro Media. Bro, kubera giri tobikora. Yeah. So okay, nuko rero ico twababwira nuko ingabire yawe, talent yawe shobora kuba na entreprise yawe cyangwa company yawe cutangura kubaho kubera ivyo ushoboye, kubera ivyo uzi, kubera bijye nyine ukunda. Okay, reka duhure mu kiganiro cy'ubutaha.